Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda nahazwa mukama. Barazanira Yesu ikiragi cafashwe na shetani. Iyo shetani imaze kwirukanwa, nyakiragi kiravuga. Abaraho barumigwa bati, nubwa mbere tubona ivyo muri Isirayeli. Abafarisayo nabo bavuga bati, umwami w'amashetani ni wamufasha kwirukana amashetani. Yesu nawe yamagendera ibisagara vyose n'imihana yigisha mu masinagoga, asigura inkuru nziza y'ubwami, yongera akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Hanyuma abonye ishengero rimukurikira, yumva rimuteye ikigongwe kuko abantu bari barushe cyane, bajonjogoye, basa n'intama zitagira umwungere. Araheza abarira abigishwa biwe ati, ivyimbugwa ni vyinshi, yamara abakozi ni bake. Sabe rero nyene umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Tuzirikane amajambo y'Imana umukama duhaye uyu munsi. Turumvise ingene Yesu yirukana ishetani, ariko abafarisayo bagaheza bakavuga ngo n'umwami w'amashetani amufasha kwirukana amashetani. Ahandi naho turazi yuko Yesu azohindukira agaheza akababwira ati, mbe none shetani yo biri kwirigwanya? Tico yashaka nagira ngo no kugira ngo ikomeze ubwami bwayo. Ariko akerekana yuko haje umuntu akomeye, araheza akayirukana, agaheza mbere agasubiza ubuzima umuntu abahajwe ni shetani. Shetani nubwo yo bimeze gute, ntishobora guhagarara ngo irambire mu maso ya Yesu Kristo, kuko idashobora kwihweza ubwiza bw'Imana. Ariko ngo uyu muntu bamuzaniye Yesu kuzana abantu bacu, tubona usanga umenga barabushwe n'amashetani y'ubwoko bwinshi. Hariho aya mashetani tubona ahogora, hariho ayandi atigera ahogora. Amashetani ari ubwoko bwinshi. Akenshi ugasanga mbere n'abasenga bahaza cyane ya mashetani ari mu bantu bato bato yiyarura, ari kamwe yambaye ibikostime agendera mu bivewiti yasahuye igihugu, ugasanga umenga bariko barasenga ntiyikubita hasi. Amashetani ari ubwoko bwinshi. Igihe Yesu yirukana shetani, nitubone gusa ubwa mbere uwo mutima mubi w'ishetani, ariko na cyane cyane tubona ingene Yesu ashaka yuko tugenzwa n'umutima mwiza. Aha mu kwirukana iyi shetani y'ikiragi, kigaca gisubira kuvuga, sinzi ko mwumviriza ijambo ry'Imana, biciye ritwerekeramwo ingene hari ishetani ishobora gufata abandi bantu b'abakuru b'Imana, ikabugara indani muri bo, bagahindukira bagafata ikintu ciza bakacitirira ikintu kibi, bagafata umuntu mwiza bakamwitirira umuntu mubi. Iyo shetani ni mbi gose, kandi bene iragora kwirukana. Nayo zijya ziyarura, uzigemiro zari ntumenye iyo ziciye, ariko izo zindi ugasanga nizoroshe. Dutinya amashetani usanga nyegeje mu bantu b'ivyubahiro, abantu bakuru. Ugasanga mbere hari naho ushobora gusanga bari mu shetani yo kudashaka nkana kubona neza. Iyo rero ni shetani ikomeye. Kuraba yuko iyo shetani itambamwo ishetani y'agashari, ituma ntashobora kwakira neza izananye mu wundi, kubera yuko ntashaka umenga niwe yocamwo, kubera mbona umenga
yoba amenyekanye kunsumbya, yoba ndiye amashigisi. Abafarisayo burya baranka Yezu ko bona umenga arahurumbigwa n'abantu, bakabona umenga abantu bagiye kubaherako. Burya abantu turafisa ako kantu, kuko mu menga turashaka abantu ko baturondera, dushaka kuba twese abakonsulta. Mwese ashaka yuko ivyumviro vyiwe vyumvikana kandi bavyemeza, bavuge bati byari byana karahambaye nibitumwa ko tumurondere, tumushikanire. Ako kantu katubamwo, iyo shetani twame tugwana nayo, ishetani y'akantu k'ishari. Imwe iri mu buzima bwa misi yose, imwe iri mu bagore n'abakobwa badashaka kumva ko harundi bavuze ko ari mwiza hambavu yabo, imwe y'abagabo badashaka kumva yuko undi mugabo yoba murusha amafaranga canke imodoka nziza. Imwe iri no mu bantu mbere wamenga bari mw'Imana, bose boshaka kugira izingabirano zidasanzwe zibashira hejuru nk'abantu bakomeye barimwo ububasha. Hari n'igihe shetani yinjira no mu ngabirano z'Imana ikazisanzaza muri ubwo buryo, gashira ubushari, ugasanga abantu mu migwi y'ubutumwa, mu maronuvo, mu migwi y'ubuki, ugasanga hariho abantu shetani yinjiranye ikaza irabuza ivyamwa kwama hagati y'abasenga. Ndibuka ari shetani yigeze kwinjirana ahantu hamwe umuntu, kandi yari umuntu arongoye abandi, hakaba hari uwundi bahiganwa nabi, adugije ruwanje uku, ukaza wumva nawe adugije iyindi y'ukuyisambura, nawe agaca musama, ugasanga bariko basamburiranira muri ruwanje. Harageze igihe tugira tuti nimugeze ngaho handiho mwese muce muhagarara. Ukabona ingene agashetani gashobora kwinjira, kamwe kavyuka ugasanga abantu bariko barapfa n'ikintu ca leadership mu migwi. Nk'iyi shetani wumva muri aba bafarisayo, ni shetani y'ukuniganira, kugira autorite ya mbere ku bantu, ko barabona umenga arafise ububasha, umenga ububasha bwiwe uca umenga burazimanganije ubw'iwabo. Oya, nta Yezu yaje nugira ntikubakura amata mu kanwa, ahubwo yaje kugira ngo abantu bose baronke ubukiriro, abantu bose baronke ubukiriro, kugira ngo abamugurure, abakure nugira nti muri uko kubohwa na jewe, bikananira kubona inyungu y'ubukiriro bw'umuryango wose. Kuboba n'ivyubahiro vyanje bikananira kubona inyungu y'ubukiriro bw'abandi benshi. Iyo shetani rero ntiri kure yacu, ishinze imizi muri kajya kantu k'ishari. Twame dusaba umukama kugira ngo ntikigere katugenderako. Hari igihe kacaho kakiyumvisha, gatangura ko ati kubera iki jewe, ako kajewe bikakunanira guhadikiriza twese hamwe, ukamuri muri je lonu irakugora guhadikiriza. Bikakugora kubona inyungu ya benshi, inyungu ya bose, n'iyi wawe irimwo, mukasanga ubona iyi wawe wenyene abandi batarimwo. Ako gashetani ni kari kure yacu, kandi karakaze. Yezu rakagira ati harakenewe abantu benshi barungitswe n'Imana kugira ngo bafashe abantu gukira bene ayo mashetani. Amashetani y'amashari n'inzigo ari mu buryo bwinshi, mu migenderanire myinshi, mu migwi myinshi, aho hose usanga iminigano yo ngaho hanze yose usanga umenga harimo ubwo busharishari. No mu migambwe kabona abantu baharana, ukibaza uti agomba gushitsa ivyumviro vyiza, mugabo agira ati naraharanye gose, narakore nibanshire hajya uriya muntu bamukure, akubita gakokora akagenda kubeshera urundi akamucafuza kugira ngo bahamukure na watarukire. Harombera imigwi usanga umenga igenda iriyubakira ku bushari bene ubwo. Ni yindi usanga igwiriyemo ubu Pro Max, gira ngo iyo tere musigaye muyumva mwese, aga Pro Max murakaza. Twatuntu dushiramwo umuntu muri ko murasangira ukarabu, agasamaro gacufyonderamwo n'agashinge, tuntu tw'utuzi wongera mu kirahuri ciwe, agaca atangura kuribwa mu nda,
gatangura gupfa gapfira hejuru kandi abarundi umenga bamaze kwispecializa muri ivyo. Harako baguha kakakumaza igihe ugapfuhera, harako baguha kakakunyarutsa. Ni kubera niyo shetani rero. Iyo shetani nitwibaze ngo iri kure, iri mu buzima bwacu bwa misi yose. Ishetani yo kugomba kuganza no kugendera ku bandi ikavyara amashari menshi, bikatunanira kuba mwisangira mutima. Nico gituma ngo mutima aba neza ahantu abantu ahubwo bitwararika gusangira, kumvirana, kumviriza mutima mu kumvirana, mugerageza gutahurana. Wa musanga umenga ashaka yuko bandi ko bantahura, mugabo nisingombe gutahura abandi. Aho abantu bitwararika gusangira, isangira mutima, gushira hamwe, gutsinda ako kantu gasongoye kajewe, akarondera ico ciza naco kitunywanisha twese. Aho hano mutima arahaba cyane, kandi aho hararyoshe gusumba aho usanga hari ingabirano zimwe charismatique z'abantu bashobora no kwerekwa n'ikirari ikuzimu, ari kubona umenga buzuye ibintu by'ishari, gusharikana, urunwa, kuvugana, kwimbana, ngabo gasanga bari mwingabirano. Abo ni babandi Yezu niyagaruka azagira ati Yezu twebwe twakoze ubutumwa muri radio Maria imyaka myinshi, ntituja mwijuru, genda sinzi iyo muvuye. Yezu urazi adoration nagira, urazi intercession je nagira, kandi abantu bakumvigwa, mugabo wewe ntiwigeze unyumvira. Erega zijya ngabirano, sinzi ko murumva Paulo yavuze yuko ngo hakenewe cyane ingabirano y'urukundo kuri bose, zitagaburiwe n'ingabirano y'urukundo ngo nyene rokomoka kuri mutima mweranda. Shetani arazikoresha kugira ngo asambure aho ingabirano y'urukundo ikomoka muri mutima, iki zisanganya neza zigakoreshwa kugira ngo zubakerera umuryango. Zubaka umuryango. Tugarutse mu gisomwa ca mbere, turi mu bahanuzi kwa Oze. Oze yatubwiye ijambo riteye ikibazo gose. Yavuze politike, cyamvuga politike. Nimugombe ko mvugisha ijambo ry'Imana ibindi. Abantu mutama mushaka yuko mvuga politike, banga amatwi. Sije ndayivuze, ni ijambo ry'Imana rivuze. Umviriza aya majambo moyasigura gute? Aha ngombye kwitanga abantu bose baca baja muri commentaire bakavuga ngo ari kwigisha politike. Si politike n'ubuzima bw'abana b'Imana. Hari abantu bariko bagomba gufata politike nk'ikintu bonkoye ku Mana, bajerera kure y'Imana. Uwe vuga ivyo mwisakirisiye mwe bigarukira ku Imana idukunda, izo ducungura twese. Ariko ingene ibintu biriko bironekara aho hanze, ingene ibiciro biduga nabi, abantu tugatumutwe, umenga ntaco bashaka ko tubivugako, kandi ijambo ry'Imana ribivugako. Si jewe abakuru muramwa nka yuko tuvuga politike. Umviriza iri jambo ry'Imana. Ngiriri yazwe n'umukama, abana b'Isirayeli bariyimikiye abami batabanje kumpanuza, baritoreye abakuru, nanje sinari ndabizi, n'Imana barayicamwo. Nene mumva ko ari abantu bashizeho itabizi. Rero ndiko ndazirikanira ijambo ry'Imana, yaneye ikibazo kurindi jambo Paulo avuga mu Baromani kigabane ca 13 ku murongo wa mbere, ngo ubukuru bwose buva ku Mana. Ayo majambo y'Imana mwayankwanisha gute? Ko n'umukuru acenga amatora akayiba, akishiraho akoresheje inguvu, inkonda barasa mutashizeho, yoca avuga ati jewe nashizeho n'Imana, washizeho n'inkoho, washizweho n'iterabwoba, washizweho n'ibiharuro bindi. Aha muri Afrika turazi ko vyeza. Ciyemwo nama mwese baramuyora. None nigenda bivuze singibi. Ayo majambo abiri muyanwanisha gute? Koko vy'ukuri ubukuru bwose buva ku Mana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga riti abakuru bose bashizweho n'Imana.
ariko ubukuru bwose buva ku Mana. Imana irakunda ubukuru. Ni ukuvuga iki? Imana iranka ahantu bantu menga bigenza nk'impesa, batagira intumbero, batagira n'ubafasha kuyumva n'uyihagararira kugira ngo ahagararire urusangi n'ubuzima bwabo bose, agira ati oya intumbero niyi. Ubwo nibwo bukuru Imana ishaka. Imana iranka akajagari. Hari bamwe byigeze kuba bishika ukumva bashinzeho nk'imigwi y'abantu bariko barondera ikintu hamwe, ubwo bakagira bati ngo twe ngo nta mukuru arimo, ngo twese ngo turavyumvikana. Nibishoboka. Hategerezwa kuba hariho umwe ategerezwa kuva ku nyungu yiwe agahagarara inyungu yanyu mwese musangiye. Ko rero ubukuru autorite bubaho, Imana irabishaka gose. Ariko ko umuntu naka murumvise ko hariho abantu Isirayeli yishiriyeho Imana itabizi, babashizeho guta Imana itabizi, babashizeho ku bindi biharuro atari igiharuro cy'inyungu ya bose. Mwumvise ibikurikira? Kuko bashizeho abantu baza kwimika ibigirwamana, baza kwimika ibigirwamana hakwimika Imana n'ingingo yayo mu gihugu cyayo. Tugire Kristo, tubyinjiremwo gose, tubyinjiremwo gose. Jambo ry'Imana riraryoshe. Koko nivyo Imana iraturekera umwidegemvyo w'ingene turinganiza tugatunganya ibintu, ariko tumenye yuko uko turinganiza tugatunganya ibintu ingaruka zose zigaruka kuri twebwe. Aha rero n'akaryo keza tugire Kristo, tugire Kristo kandi mwebwe munyumvira kure. Mwame mwitondera urya mwanya wo gutora. Ubwo uzotora uri kumwe n'umukama cyangwa uzotora mu bindi biharuro Imana idahezagira. Abantu mutunganya amatora ku izina ry'igihugu cyose, muyatunganya umukama arimwo cyangwa muyatunganya muri mu biharuro byanyu bindi. Kandi si hajya gose honyene, mu migwi yose tuba dushaka gushika kuki, tuba dushaka gushika kuki imbere y'Imana. Bigomba kuvuga yuko Imana irafise ijisho mu kungene turiko turatunganya amatora ya 2027. Irafise ijambo ingene fichier electoral ikogwa, ingene byose bitegurwa, hose irashaka yuko hojamwo umuco w'ikintu gihezagirwa nayo. Nibe bya biharuro byuko uko tumenyera mu bihugu bya Afrika usanga umenga hajamwe ibindi bintu, ahubwo bivyara ukuryana kw'abantu, kuko biri mu mwijima, biri mu amacenga, biri mu ibiki ibintu byinshi tugenda turumva mu buzima bwa misi yose. Ugasanga rero bwa bundi Imana ntiyarimo, harimwo ibiharuro gusa by'abantu. Sije ndabivuze, bariyimikiye abami batabanje kumpanuza, baritoreye abakuru nanje ntabizi, aya majambo mumva adakomeye. Witeguriye gute gutora muri 2027? Uzotora umurikiwe n'Imana canke uzotora muri bya biharuro by'ubwoko by'abantu biwawe mugabo baje konona inyungu rusangi, kuko bazoca bagushiraho nawe ukarya mu biharuro by'ukurya? Iyo mvugo y'ukurya, ubu twova mu mvugo ga mbere y'ukurya, ahubwo tuje mu mvugo yo gusubira kwiyubaka mu kintu cyiza kigororotse gicira inzira inyungu ya benshi. Ibi bigirwamana Imana iri kwihora abo bakuru nibi vya Bali, ibigirwamana mwumvise ngo bacurishije
ngo mu nzahabu umukama akagira ati ndabyamije yomi. mbere ngo ishavu ryanje rirabarakiye rwose. uwasomye iri jambo ry'Imana yagerageje gushiramo korosha ishavu ryanje rirabarakiye rwose. ijambo ry'Imana n'ukuriha ton rifise. Imana irababaye n'ukungene ushobora gusanga hari abakuru bamwe si bose Imana iragahezagirwa. hari abakuru bamwe bapfukamiye ikigirwamana cy'inzahabu, amatungo yabo gusa, ntibabone ingene ubuzima bw'abana b'Imana butikira. hari nk'abakuru batumye aba bavukanyi baca muri Kongo baba mu magogo atagira ingana ngana. Ivy'Imana yarabahezagije ngo bize bihezagire mbe n'abandi bantu benshi, abantu bapfukamiye iki kigirwamana cy'inzahabu bagatuma igihugu gipfa, abantu bagapfa bakicuza igituma ahubwo bafise ibyo bintu mu gihugu cyabo. ivyari kubabera itunga n'iteka kubera abantu bapfukamira ikigirwamana cy'inzahabu, ikigirwamana c'amafaranga, inda ndende y'ibintu bakwega kwegera iwabo, bigatuma igihugu cyose cama mu marira n'amaganya. bajya abantu bose bapfa kumbure ukamengano ni nk'udusazi bahonyoye, nibaza ko amaraso yabo agenda uko. Imana irabazi kandi irabahagarariye. Nico gituma ishobora kuvuga iti ndabarakiye gose kuko muri ikunda birenze urugero, nimubona abantu bamana intekera ku mutwe. Imana birayibabaza gose. Ivyo vyose abakuru bakamenya ingene babikina muri politike, bakama bariko mu mishikiranida, abantu bariko baramererwa nabi. Kandi utagira uti ngo nuko bashonje, ngo bene ivyo nibo bene inamba goma barunda getsa ngaho uhebe utegwa imbabazi n'abantu barushe, kubera ukungene uringaniza nabo bukuru bwawe, ukaburinganiriza ku kuguma vyose biseheri wawe. Ntushobore kuronka ingene witwararika inyungu y'ubukiriro bw'abantu bato. Hagahiga umukuru amenya kwitsinda, ahubwo akagomba kubanza kuduza abantu bato, ko kenshi bato bama bari hariya hasi. Erega iyo baduze n'abari hejuru baca baduga, suko none mugushaka kuduza abo hejuru bari bakaguma banyika. Umukuru rero tugire Kristo arashobora kuba mbere yanagiyeho kubera ibiharuro by'abantu, ariko arashobora kugaruka akamenya gukorera ingingo y'Imana. Kuko ukuvuga ngo washizweho n'Imana, watowe n'Imana ntibikwiye. Oya, nitogwa nugushigwaho kwanditswe mu gihe zikijya gihe bakwimika canke bagira iki bagahimbaza. Itogwa ryanje nka patiri sirihera muri uriya munsi w'itariki 16 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2005 hari Matara ku munsi mukuru wa Bikira Mariya w'i Karmeli. Ntibihera hariya, ariko itogwa ryanje ntegerezwa kuri bamwo mu ngingo ngenda ndafata z'ubuzima bwanje ku munsi. Uriya munsi naratowe n'Imana, ariko shobora gushika uyu munsi naratakaje itogwa ry'Imana. Byo murazi ko bishoboka? Ego, itogwa ry'Imana niko rashobora kugaragara ku munsi umwe, ariko ryanditswe mu minsi y'ubuzima Imana iguhaye uri kuraribamo. Muri iyo minsi y'ubuzima rero ushobora gutakaza itogwa ryawe, ugasanga patiri nta kintu na kimwe cy'ubupatiri ugishobora kumwumvamo. Nawe nyene n'inzahabu n'amayero n'amadolari bihagaze ikigwamana nk'icyo kigashobora guhagara mutima no muzirikanye umupatiri, ugasanga ubukiro bw'imitima ntibugihari. Birashobora kudushikira tugatakaza itogwa.
nkuko n'umuntu ashobora kuba yatanguye kumbure mu bindi bintu bidatomoye, ari kuko agenda ariyugururira ikintu cyiza, agenda arafata ingingo nziza, akareka Imana ikamutora mu gihe ikamuherekeza. Kuko Imana nawe yugaranira mu gihe kinaka. Ushobora gutangura nabi mugabo ukagenda urinjira mu neza, nkuko ushobora gutangura neza usamaye ku gihe Imana iguhaye ukagenda uratakara mu gihe. Twe gufata rero ngo yashizweho canke ntiyashizweho na naka, ahubwo raba ingingo ufata ko zigushira imbere y'Imana, zikagutuma ukomera mu cy'Imana igushakira muri ubu buzima. Uzoba uri kuratogwa n'Imana, uzoba uri kurashigwaho n'Imana, kuko nushigwaho n'ikiyumviro c'abagutoye, ushigwaho n'ingingo ikwemeza iti koko by'ukuri ukoze ufashe ingingo nk'iy'umuntu ashizweho kubw'ineza ya bose, kubw'ineza ya bose. Dusabe rero kugira ngo ubukuru bwose dufise, abakuru bose dufise, ntituje muri ivyo byo kugira ngo aba baratoba ntibatowe, ahubwo twitwarare kugira tuti ubwo ingingo ndiko ndakoreramo uyu munsi niyo nk'umuntu ayizirikana imbere y'Imana, akayizirikana imbere y'ubuzima bw'abantu benshi Imana iba yaragushize imbere. Gutyo rero niwabaho gutyo uzoba uri kuratogwa n'Imana, uzoba uri kurakomera mu itogwa ry'Imana, ko twese Imana yaradutoye, yaratugize abana bayo, yaraduhishutse urukundo rwayo, yaraduhaye Yesu Kristo umwana wayo, kugira ngo mu kuduhamagara igadusangiza urukundo rwayo muri Yesu Kristo, tugume dutambuka dufata ingingo z'ubuzima zidukomeza tugashikama muri iryo togwa, gushika ku mpumeko ya nyuma. Kandi ngo igiti kigwiyo gihengamiye, uko wimenyereza guhitamwo ivy'ubuzima bwawe muri iryo togwa yuko Imana ikuzi, nawe ushaka kumenyana n'Imana kubwo kuyininahaza n'ukuraba igihugu cyayo cyose, utiraba wowe musa kagashetani twavuga mu ntango, uzoba uri kurakomera mu itoga ryawe, kandi bikumvikana ko atahandi hantu uzohereza atari ku ruhande rw'Imana. Ariko kuko urakora nawe uhitamwo nkana upfunga ipepo ugira uti ntawambonye canke ndafise ubukunda wanyango nshatse, hazoza igihe ivyo byose wagiye urakapitaliza, iyo malediction wagiye urihamagara ko iguhengekera ahantu ntavuze kuko ataryoshe, kuko atanumwe ndahipfuriza. Umukamati muzotegerezwa gusubira mu Misiri, muzotegerezwa gusubira mu Misiri. Nukuvuga iki? Uko duhitamwo nabi, cyane cyane dukunda bakuru bacu, tubasabire kugira ngo bamenye guhitamwo neza, kuko uguhitamwo nabi k'umuntu muto muto kugarukira hafi, uguhitamo k'umuntu mukuru kudukora ko twese kukabohizaruka, kugashiraho ikintu kizunguruka mu bantu bose, canke kikabugurura ku neza canke kikabugurura ku nabi. Iki mwumva bavuga ngo system, ikintu menga ni ikintu kizunguruka cy'uburyo bwo kubaho no gukora kwiyumvira. Mwari muzi ko gushaka kuba umukuru atari ikintu gihambaye imbere y'Imana. Ni rero sabiti ikomeye cyane, ahantu bibaza ngo nukuja guharura mugama bagaca bashira haje. Ni ikintu uzobazwa n'Imana, kuko hari ubuzima bw'abantu benshi abana b'Imana uri imbere yabo. Ingingo ufata si ikintu giheze mu ngingo, kizana ikintu cy'umuzirikanye gisirikira mu bantu, kigatuma imitima yuguruka canke ikiyugara, kuko kizana n'ububasha bwaho wateretswe n'ingingo ufata ingene ingana. Nico gituma kubakunda tukabasabira bagafata ingingo nziza, bituma iwacu haba heza. Nayo gusanga umenga turi mu mururazi tukagoma tubavumagura tukagura gusa, ntacyo bizana kindi, bigaruka kuri twebwe, bigaruka kuri twebwe. Nakajyo kiza rero tumvira ijambo hajya umukuru. Umukama avuze ati muzosubira mu Misiri, no kuvuga iki? Agombye kuvuga ati izo ngingo muri ko murafata
mwabakuru mwiyimitse mutazifata imbere yanje n'imbere y'inyungu y'igihugu canje, bizotuma igihugu cyose gisubira inyuma. muri ko muraboha igihugu canje mukibohera mu buja bundi bw'inabi, aho ushobora gusanga umuntu atagisobanura ineza n'inabi, kuko abona umuntu w'umukuru ari imbere yiwe byose ari urusobekerane muri we, byose abisigura ku neza yiwe gusa. Ikigoye rero ahavumuka amavuze ati gusubira mu misi no kuvuga iki, muzotegerezwa gutwagwa kw'imbohe hari i Babiloni, mugende hariya mucyorogwe, niyo Misiri nshasha. Kandi ugwaruka bose rw'abantu mwabayeho gutyo muzoherera hariya kugira ngo havyuke ugwaruka rushasha. Hariho abantu turiko turagira uruhara rubi muri ibi byose by'ubuzima bw'igihugu cyacu, turiko turagishira mu Misiri. Iyo twaba turahimbaza ukwikukira, kwikura kw'abakoroni, turiko turaba abakoroni b'igihugu cyacu, tukagikoroniza n'inabi tukibibamwo, tubiba mu mitima n'amacakubiri, tuguma tuvyura inzankano, ibintu bibi gusa. Ubukoroni bw'Ababirigi bwari bworoshe kwikura, ariko ubukoroni bw'abavuka gihugu bakoroniza bene wabo ubwo buragoye, ubwo buragoye. Dusaba Mukama kugira ngo ugukira kwacu nikuze kurindire yuko ugwaruka runaka rwose rurinda kuzimangana, kuko rwanyegewe n'inabi, rutacumva inzira y'Imana. Dusaba Mukama ntidutebe gukira no kuvayo, kuko uko duteba kumva inzira y'Umukama, mbere ugasanga tugira ngo turiko tubigira ku izina ry'Umukama, niko duteba kuva mu Misiri. Kuko Imana hakwiduhomba izo kugumizayo, ibanza ipfisha ubusa ibigirwamana byose wakoreyemo, ibigirwamana byose ukurikira, ibanza ibipfisha ubusa, umutima wawe usubira usokoroke. Wamurinja ati hakwiguhomba yo guhombya. Ibyo wari wararunze upfukamiye Baali, kigwamana c'amaoro n'amadolari gusa aribyo bigukoresha, utagira ubuntu, utumva ububabare bwa mwene wanyu, utabona ingene igihugu kigowe, uzotegerezwa kuja mu Misiri, uzotegerezwa kuvyishura. Ariko Yesu arahangamye, tumugarutse ko mukuri, yaratwishuriye, aradusabira kwa Data, urukiza rukanyaruka iwacu. Ariko bizova mu kungende natwe twemeye kureka gupfukamira ikigirwamana c'inzahabu, gushikaho uja ikuzimu. Kubera iki abakuru muri inosi bategeza kugira abapfumu? Kubera iki mupfumura? Kubera iki mutegereza kuja kurondera amatungo muri framasoneri? Ivyo bimana mupfukamira mutuma ibihugu vyanyu biguma muri Misiri, mutuma tuguma muri Misiri. Umukama adufashe twese, umwe wese arabe Misiri ishobora kubimuboshe, agwana asaba Umukama ati Mukama nkiza, kugira ngo n'ubukiro bw'abandi bose bashamitse kuri jewe buronka inzira kugira inahazwa ryawe.